hari icyo navuga Yego. nagize ikibazo cya connection sinzi ko mwanyemerera nkagira icyo mvuga. Ego exceptionnellement, ego karibu. Murakoze. Je vais parler aussi ndashaka kuvuga mu iwacu hano tuvuga ikinyarwanda ariko twagize ingorane nyinshi cyane. Hari abantu dufite hano iwacu muri Rucuru, umuntu umaze kuvuga mu kanya yavuze ko azi muri Nord Kivu. Muri Nord Kivu twagize abantu bakomeye baba notable, abo twita aba notable, no kuvuga abantu mu Kirundi senda byita ngo iki, ni nk'abashinga ntaye ngira ngo harimo umwe yitwa Otobahizi, nahoze mbona muri message bamushyizemo berekana amafoto ye agaragaza ngo twageze ahantu mwumva ahantu bitereye ubwoba. Ndi gushaka kugaruka ku bintu Pacifique yavuze, ni ibintu biteye ubwoba. Twari twarageze ahantu aho ku cyumweru ni ukuvuga umunsi w'Imana, sinzi ukuntu mubyita mu Kirundi, I'm sorry, ariko wa munsi wo ku cyumweru abantu bajya gusenga kuri eglise, kumwe bashyiraho horaire y'amasengesho, bakavuga mu gitondo 2:00 turaza kuvuga, hari misa y'igifaransa, 3:00 hari misa y'igiswahili, 4:00 dufite misa y'igihutu. Ni ibintu biteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo bari barageze ahantu yuko ngo abahutu n'abatutsi batavuga ururimi rumwe. Hari abiyita abavuga ngo igihutu, hari abiyita ngo bavuga ikinyemera, hari abiyita bavuga ngo, urumva FDLR ideologie yabo kuri uru rwego ahantu yari igeze yari iteye ubwoba. Ariko njyewe nk'umuntu uri muri Alliance Fleuve Congo, nk'umuntu uri muri M23, kugira ngo mbabwire ko ibyo bintu byarangiye, abaturage bongeye kuba umwe. Uriya wari ufite ikibazo cy'abandande bavuga bigishijwe ibintu bibi, ariko ubu ngubu abandande turi kumwe nabo benshi cyane. Niba mukurikira ibintu byo muri Congo, turi kumwe na Magloire Paruku, mwaramubonye, turi kumwe n'abantu benshi cyane. Alimbongo ni mu gace k'abandande turahafite, kandi bose bishimiye kuba barabohojwe bakaba bari mu mahoro. Ariko genda ndashaka kugaruka ku kibazo abarundi. Iyo mvuze abarundi munyihanganire, ntabwo mvuze abarundi bose, ndavuga ubutegetsi bw'u Burundi, ikibazo bwateje hano hantu turi. Abarundi baraje baza muri East Africa, baza mu buryo, baje par la grande porte, baje ku mugaragaro. M23 ibaha nk'uko byari byemeye mu masezerano. Buriya iriya East African Force, bariya basirikare bo muri East Africa nibo bonyine bagerageje gukemura ikibazo, kuko baraje baravuga bati reka tujye hagati y'abantu barwana, noneho dushake inzira y'ibiganiro. Bariya basirikare, Kenya, Uburundi, Uganda, South Sudan, Abanyafrika, Abanyasudani y'Epfo, haje ibihugu byinshi. M23 yemera gusubira inyuma, ibasigira ibice bigeze kuri 90% yari yarafashe. Abarundi binjira mu majyaruguru ya muri Nord Kivu. M23 ibasigira ahantu hose, ibasigira Sake, ibasigira Mushake, ibasigira Kirorirwe, ibasigira Kicanga, kugenda kugira mu Bwiza, aho abaturage b'abatutsi bose bari barahungiye. Ikintu cyabaye, Neva agira igitekerezo cyo kuvuga ngo okay,
reka njyewe nkwereke Tshisekedi ko mfite abasirikare bakomeye, ngiye kukwicira M23 yose iveho, nindangiza ngo ufashe no gukuraho na Kagame. Ikintu cyabaye niki nuko ibice byose igihe Neva yirukana Ndayishimiye amaze kwereka iyo plan Tshisekedi, ibice byose M23 yari yaravuyemo. Tshisekedi yaravuze ati East Africa mutahe. Abanyakenya bafata Kibumba, bafata ahantu hose bari za Kiwanja, bahasubiza M23 kuko niyo yari yarahabaye. Abanyasudani y'amajyepfo bafata za Rumangabo kugera iyo ruguru hose zabonagana, bayisubiza M23. Abaganda bafata bari barafashe hose kugera za Kishishe, iyo hirya hose Tongo n'ahandi bahasubiza M23. Abarundi bari banafite igice kinini cyane, no kuvuga ngo abarundi M23 yarasubije au moins jusqu'à 50% y'ahantu yari ifite, yari yarahaye abarundi bahasubiza guverinoma y'i Kinshasa kandi atari yo yabahaye. Bafata Sake, bafata Mushaki, bafata Kirorirwe, bafata Kichanga, bayisubizamo FRDC iraza hamwe na za FDLR zayo n'abazalendo, baraza bakora akazi koko nkuko babyita ngo wako wanafanya kazi, bica abantu barabarangiza, bakora ibintu byose. M23 irahisubiza, yirukana abarundi, irongera isubiza abaturage amahoro. Ikintu cyabaye rero gikomeye muri ako kazi M23 yakoze nuko muri iyo ntambara yarwanye yafashe abarundi benshi ari bazima, bazamuye amaboko, benshi abana b'abarundi bavuga ntago dushaka kurwana. Barafashwe, mwarabonye amavideo yabo. Barangije baravuga bati turashaka ko leta yacu iza ikadutwara tugataha. Guverinoma y'u Burundi ijambo rya mbere yavuze nyuma yo kubona commentaire ya mbere y'amavideo ya mbere yasohotse, mwese mwarayabonye, nyuma y'uko abasirikare b'Urundi bafatwa, guverinoma y'u Burundi yaravuze ngo abantu ntitubazi, ngo ni ba Red Tabara n'ibindi ntazi amazina babita, ibyo ntago bitureba twebwe hano iwacu, barabihorera. Aba basirikare bari hano turi kumwe nabo, ngewe undi kubavugisha ndi Goma, ariko nari kumwe nabo irucuru nta minsi ibiri ishize. Okay, Ndayishimiye deal yarafitanye na president wa Congo, mu kuvuga umupango yarafitanye na president wa Congo, mu kuvuga ngo president wa Congo yishyura amafaranga menshi aba mercenaires b'abazungu, amafaranga yishyura bamwe mu bayobozi muri South Africa basunika Sadek kuza kurwana hano, yishyura FDLR zo zibona amafaranga yazo, ntabwo zijya zirindira, ntabwo amafaranga yazo aza bishyurwa na avance, ntabwo bishyurwa ukwezi gushize nk'abasirikare ba Congo. Bo abasirikare ba Congo bashobora no kumara amezi 3-4 bataranahembwa. Ariko abarundi yabahaye amafaranga bwa mbere, yongeraho amafaranga ubwa kabiri, ubwa gatatu Tshisekedi arababwira ati sasa mwebwe ntabwo nzakomeza kubona aya mamiliyoni y'amadolari yo kubaha. Abwira Neva, arababwira ati wowe ngwino zana abasirikare mugende mufate ahantu hitwa Rubaya. Rubaya ni agace ko muri Nord Kivu kavamo coltan nyinshi cyane, igice kinini cya coltan ikoreshwa mu isi iva i Rubaya. Ndayishimira araza arababwira ati genda mufate hariya hantu, nimumara kuhafata mucukure imyaka 20. Afata umuhungu we Christian Tshisekedi, aramubwira ati wowe dufungure societe imwe na president w'u Burundi. Barayifungura, abari yivuga ngo igiye gufata ku exploiter
amabuye y'agaciro ari Rubaya. Sosiyete yari ikomeye yari Rubaya igeze ku rwego rwo gucukura amabuye y'agaciro ku rwego rukomeye, yari sosiyete y'umusaza bita Mwangacucu, mwaramwumvise. Mwangacucu yari umuntu uvuka hano uvuga n'ikinyarwanda, ariko we kugira ngo ashimishe Tshisekedi yari yarenemeye kumushyigikira, akajya atuka bagenzi be bakuru be babyara be bo muri M23 n'abandi bose, ariko byarangiye ikirombe kiba kimutwaye baranamufunga, n'uyu munsi arafunze i Makala, ari Kinshasa arafunze. Neva rero yaje ashaka gukura amafaranga hano kugira ngo maybe abashe gutunga Uburundi kubera ko bufite ikibazo. Biragoye inshuti zanjye Barundi nkunda muri iyi space, muri benshi biragoye kubera ko bitazakunda. Tumaze imyaka 30 turi mu nkambi mu Rwanda. Abantu bamwe mu Rwanda ntabwo turenze ibihumbi 130 cyangwa 140. Muri Uganda ni ibihumbi 300 cyangwa hafi 400. Ndakwibutsa yuko n'igihe Tshisekedi yari ko avuga abasirikare bapfuye b'ibindi bihugu baje kumufasha, Abarundi ntiyigeze abashiramwo. Ni ikintu kibabaje. Njye nahoze mbona n'abazalendo gushyingura ni ukuvuga enterre, gushyingura abasirikare baguye ku rugamba, bose bashyiraho idrapo rya Congo bakanabavugira amagambo meza. N'itangazo ryasohotse nyuma yo kugwa kwa Goma, Tshisekedi ari gushimira ibihugu byamufashije, avuga South Africa, avuga SADC, avuga MONUSCO, avuga n'abandi bantu benshi. Nta na hamwe bigeze bavuga Abarundi. Nuvuga ngo Abarundi Tshisekedi arabasuzugura, ariko maybe ntago babyumva. Ntago nzi ikibazo kiri aho ngaho. Arabasuzugura cyane. Nta hantu uzabona bari kubavuga mu bigwi, mu bintu bivuga bavuga bati twarwanye hariya. Nyamara Abarundi na FDLR, njye mbabwiza ukuri ndi hano, Abarundi na FDLR ni nabo bantu barwana. Njye mbabwire Barundi, mufite n'abana bagerageza, mufite abasirikare bagerageza mu bushobozi bwabo buke, muri mission baba bahawe baragerageza. Ntabwo umusirikare wa Congo ashobora kumara iminota 30 ku muriro wa M23 iri kumurasaho. Ntabwo SADC yifitiye amafaranga miliyoni cyangwa umumercenaire w'umuzungu uri guhembwa ibihumbi 5 by'idolari ashobora kumara iminota 30 imbere y'umuriro wa M23. Ariko FDLR irarwana, Abarundi bararwana. Ariko ikintu gitangaje, Perezida wa Congo ntago ajya bavuga, arabasuzugura. Ni abantu bari aho ngaho. Kubera iki? Kuko azi ko perezida wabo uwo baganira nawe icyo ashaka ni amafaranga. Amafaranga aragenda akamugeraho. Abasirikare b'Abarundi nta kintu na kimwe babona. Rero bano basirikare banyu dufite hano twarabafashe benshi. Uburundi bwarabihakanye, leta y'u Burundi yarabihakanye. Ikintu kizakurikira, amaherezo nabo bazashaka gutaha. Sinzi uburyo bazatahamo, yenda nibyo byateye ubwoba perezida wanyu, ariko amaherezo bazataha uko byagenda kose, kuko hano si iwabo, bagomba gutaha. Barundi rero ibintu ndi kubabwira nuko twebwe kubitwerekeye tumaze imyaka 30 mu nkambi, kandi twatashye, twageze muri Nord Kivu. Ubu abasirikare b'Abarundi Neva yohereje hano twamaze kubirukana. Ubu turi kumwe nabo muri Sud Kivu, nibo turi kurwana za Nyabibwe aho ngaho hepfo, bose nibo bagerageza. Kandi n'ubundi turi kumwe nabo, turabamanura tubageze aho bagomba kujya, basubire mu gihugu cyabo, badusigire Kongo yacu. Kuvuga ko tuvuga ikinyarwanda ni ibisanzwe. Hari umuntu wabivuze hano, ngenzi community y'Abarundi muri Sud Kivu ahangaha muri ibi bibaya bya Rusizi na za Kamanyora n'ahandi hose, hari community nini y'Abarundi bavuga Ikirundi, kandi nta mukongomani wigeze abarwanya.
natwe hano muri Nord Kivu tuvuga ikinyarwanda nk'uko ndi kukivuga, bakwiye kutwakira gutyo bakatwubaha. Ikibazo dufite ni FDLR, bariya abantu bavuye mu Rwanda bamaze gukora jenoside, baje hano bafata imirima yacu, bafata ubutaka bwacu, bica inka zacu, baratwambura, bagira gute. Ariko njye ntabwo nzabona umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye avukira hano, ntabwo bishoboka. Muri make rero nta kibazo M23 ifitanye n'abarundi nk'abaturage b'u Burundi. Ikibazo tugifitanye n'ubuyobozi, sinzi ko nabwita ubuyobozi, n'ubutegetsi bw'u Burundi buri muri business kubera desespoir. Sinzi ibintu mpora nsoma, ibibazo biri i Burundi, bakumva ko ahantu honyine bashobora gukura amafaranga ari hano iwacu. Amafaranga ari hano iwacu, ubutunzi buri hano iwacu ni ubwacu twebwe abakongomani, ni ubwacu kabisa. Uzaza ubu twatashye nta bintu by'imikino bihari, nta abarundi barabibonye. Ejo bundi bagerageje kwinjira barwanira Goma, baraje Ingungu, bumva ko aribwo bagiye kwinjira Rubaya. Uzi ko buriya niyo batagerageza kwinjira Rubaya, offensive twakoze yo kubirukana no kugira aho dufata Goma maybe yashoboraga no kutabaho. Ariko ikosa bakoze byo kwiza kwica abaturage Ingungu, bakica Janvier, bakica umusaza Giovanni, bakica igize byose, abo baturage bose barahari kandi bishwe n'abarundi, ntabwo dushobora kubyibagirwa. Rero ni ukuvuga ngo aho bari hose naho ngaho muri Sud Kivu bamenye ko nta mikino ihari. Bimwe yavuze wa wundi wavuze ngo abwira abaturanyi banyu b'abanyarwanda, babwira ngo baririza, ngo iyo bavuze ngo jenoside ngo baba bari kwiriza, ngo sinzi yabivuze magambo. Uwabivuze aragwaye muri no minsi, ari muri koma. Twebwe ntabwo twiriza, nta n'imikino dufite. Ahantu hose ari umusirikare kubakubita ngo vu inkoni za buko. Claude, reka tu resume kugira nshobore guha ijambo abandi quand même. Yego, merci. Reka ndekera ahangaha. Gusa mumenye ko M23 nta kibazo ifitanye n'abarundi, ntabwo twanga abarundi, turabakunda cyane. Hari abo dufite twafashe hano, turi kumwe nabo, nta kibazo bafite, baravurwa, bararya neza. Turindiriye ko guverinoma izaza kubasaba, tukabasubiza mu buryo bujyanye n'amategeko mpuzamahanga. Nta kibazo dufitanye namwe, ngira ibyo yavuga ati muriko murantre n'abarundi, muriko murabagerisa aragere, ngira yavuga bajya nyene mwafashe, ngira ntibatinya ko bazotaha. Ikigaragara ubwo tabara reka basi jegeze. Nje nabonye abasirikare b'abarundi hashize iminsi 2 nari Rucuru, hari ahantu bari ntabwo navuga, ariko ni benshi cyane, ntabwo bishimye. Uganira nabo ukabona bafite rage, bafite uburakari. Sinzi uburyo muzabajira mwebwe muravukana n'abavukanyi banyu, ariko kugira ubwoba kwe rwose yohereje abasirikare be mu bintu biteye ubwoba. Twabanje kubakira neza, tubasigira ibice, tubasigira babyara bacu, tubasigira ba mama, tubasigira abasaza, ariko barangije barabatanga, barabica. Sinzi ko hari video mwabonye bwa mbere abarundi bafatiwe Igoma. Hari abarundi bari Igoma, ariko bari bake. Abenshi bari bagiye, abenshi baje kurwana Ngungu, bazamanuka Iminova bariruka bajya muri Majyepfo. Hari amakuru ngo mufise ngo ya aeroport ya Kavumu. Mbabarire nsoma amakesyo ngo cyagene ngo papa. Okay, kubyaye iki aeroport ya Kavumu ntabwo turwanira twebwe kuri social media. Murindire twebwe twerekana ibikorwa. Claude, nagomba kubabaza, hari ibitigiri mufise canke imibare y'abo basirikare b'abarundi, abakomeretse, abafashwe, abo muvuga ko bari Rucuru? Irucuru hari abasirikare b'abarundi bafashwe, banatangiye gufatwa kera, ngira mwarabibonye, n'ubu ngubu barahari. Tuzagira igihe
cyo kuberekana hari akazi kenshi abasirikare b'Abarundi bafashwe ntago ari bo priorite icy'ingenzi nuko babayeho neza barya bakavurwa ariko ubu turi kwita cyane ku baturage bacu urumva Goma na kano gace kose kari karimo abaturage barenga miliyoni wumve miliyoni sinzi iryo jambo niba uryumva miliyoni y'abaturage bari baravuye mu byabo abo bantu rero mugereranije abo basirikare aho hantu bari boba bangana gute nubwo mutazi deja abambere bari 200 babandi bigera gufirma abo nabo bwa mbere mvuga ubu abo avuze yuko imbere yuko ajigwa muno munsi yuko yababonye ejo aho bari mugereranije ibitigiri ni nka bingahe kumbure nubwo mutababaze mutabaharuye ya urumva jewe ntabwo murindire AFC izababereka mu gihe gitoya icy'ingenzi nuko mwakumva ko umwanzi twarwanaga nawe ntago ari we priorite kuri twe si priorite icyo twirinda nuko agira icyaba yafatwa nabi muri bajya bari kuri stade bajya twabonye burira amakamyo hirya y'ejo barimo benshi cyane barimo baravanze wazalendo FDLR ni takataka nyinshi cyane barimo abandi no mu makartier tugenda dufatamo bakuyemo imyenda bigira abasivile ni benshi gusa abarwana dufite uko tuzaberekana hanyuma icy'ingenzi ubu ngubu no kwita ku baturage twe dufite abaturage irenga miliyoni bamaze imyaka irenga 6 mu nkambi ubu bari kwitabwaho kugira ngo basubire iwabo icyo ni ikintu cy'ingenzi naho abo twarwanaga nabo bo ni wavumilivu watavumilia tuko nabo ntacyo bazaba nta uzabica hari amategeko mpuzamahanga agenga la convention de Genève bazafatwa neza nta kibazo bameze neza actually gusa igihe nikigera tuzaberekana officiellement Reino dunyemerere no baza ko kabazo Pacifique mwe ko mutohoza muvugana n'abasirikare Pacifique nahazwe hari ibitigiri mufise byabo basoda boba barafashwe kuva intambara itangura nabo babafashwe ubu nyene baciye bonguruza bamwe bakagenda no muri Sud Kivu ibi amakuru mufise avuga ko ibitigiri bingana gute gaha ahubwo icambere je nago mashimire Claude nagira shimire Claude ku byaje gushikiriza kandi nkipfuza ko abarundi baba bashoboye gukurikira bazoba bafise kino kiganiro ko ibintu Claude yaje gushikiriza bogerageza bigashikira abarundi benshi cyane kuko ubutegetsi buri Bujumbura burabesha ibintu byinshi ndayishimiye abesha ibintu byinshi cyane abarundi ku buryo ari abarundi bake bazi uko ibintu byagiye bikurikirana bazi ubuhemu ndayishimiye yakoze ari muri amaze kurungika ingabo muri Kongo kare hari ikiganiro kindi nabayemo navuze ingene yahemutse ubwa mbere bwo kwiteka ry'umurundi abarundi bazwi ko ari igihugu cy'abashinga ntahe ni ibanga dufise mu Burundi atahandi na hamwe ikintu nk'ico kiri ku buryo n'iryo jambo ubushinga ntahe cyangwa abashinga ntahe tutigera turonka n'ingene turivuga mu zindi ndimi ntidushobora kuvuga mu gifaransa abashinga ntahe icyo arico rero umushinga ntahe w'umurundi n'umuntu ahamagagwa hari ingorane agahagarara hagati y'abavukana akaba hagati y'umugabo n'umugore akaba hagati akumviriza ibibazo byabo akavyakira hanyuma akabumvikanisha kandi akaba umuntu yizigiwe na bose adakizira ko ahemuka umushinga ntahe ntashobora kuja ku ruhande rumwe rw'abariko barajyana iyo bavukana dufise n'umugani mu Kirundi uvuga ngo ubuca urubanza rw'abavukana ararangamiza kirazira ko agira uwo ahengamira ko muri abo bavukana bariko barajyana rero kumva ndayishimiye yarubahutse bakamugira umushinga ntahe yatwara umuryango yatwara EAC ikavuga iti reka turondere ingene abakongomani bumvikana tubaje hagati bakoresha ibi processes ya Nairobi canke ya Rwanda mugabo tubaje hagati hanyuma dutwara ingabo za EAC zije hagati y'izo mpande zibiri tubumvishe kwabo kwa Tshisekedi bavuga bati M23 nibe mu ibanzi rimwo hanyuma ivuyemo tuvugane cyazo gihere nimba binjira mu gisirikare baja mu nzego mugabo babanze barekure aho bari bafashe EAC
iravuga iti reka rero twe tufashe ko ivyo bintu bishoboka, dufashe M23 ivuye muri ivyo bibanza bice bifatwa n'abasoda ba EAC. M23 irubahiriza ivyo bari bavuganye. Uburundi bushikirizwa ibibanza byari bifiswe na M23. Ndayishimiye n'umukuru w'umuryango yari yanakiriye intumwa za M23 zakira Bujumbura. Hose aremeza ko azoba uwo mushinga ntahe. Ariko mu mpisho ahantu niho umurundi wese akwiye kumva ingene ukuno guhemuka urugero kuriko mu gihugu cy'abashinga ntahe. Ndayishimiye yamaze kwizerwa gutyo, yahawe n'ibibanza bya M23 nkuko tuvyumvise. Acaragenda aranyororomba ni Kinshasa, avugana na Tshisekedi ati jewe nyihera amafaranga gusa, unyihera impera ndaguha bijya bibanza bampaye, bijya bibanza byose bari barafasha aba M23 ndabiguha, ikirenge y'ivyo ndaguha n'abasirikare baze kugufasha kugwanya M23, mugabo baze bambaye impuzu z'igisirikare cy'iwanyu, ntiboneke ko jewe ndi umuhimbiri, kuko twe tuyita gutyo mu Kirundi. Umushinga ntagize ibintu nk'ivyo aba ari umuhimbiri, akavuga ati jewe ntibihabe babona ko nkora ubuhimbiri nk'ubwo, reka baze kwambara impuzu ngira bavyita z'iwanyu. ubukungu. Ega umukungu burya mu Kirundi, umukungu n'umuntu aba arindiriye kuba umushinga ntahe. Umukungu buriya mu Burundi aba ari ku ntambwe y'ukurindira kwatigwa. Umuntu wewe erega Grand Frère Pacifique ntabwo uciye mu ijambo. Ibyo yakoze iyo afata ibibanza twamuhaye akabisubiza guverinoma ya Tshisekedi, nta n'ikibazo byari bitwaye. Ikibazo nuko abasirikare b'abarundi batanze amakuru bakanasupervisa ubwicanyi bwakorewe abatutsi muri Nord Kivu i Masisi. Nge nabahaye urugero rwa village ya Nturo kubera ko barifotoye, bari abantu iyo bica barifotora. Iyo video yarasirikiye ku isi yose, ngira ngo mwese murayizi. Barifotora iyo bica barifotora. Baraza abantu abasirikare bacu baje kubakura, baje gutabara, baza bakura abaturage bareke bari basigaye Inturo. Hari Afandezerwa Marehemu, Imana imuha amahoro n'umugisha, niwe abarundi batanga amakuru y'ahantu abasirikare bacu bari gutwara abaturage n'inka zabo n'ababyeyi n'abasaza n'abana, bavuga bati mugende muhungire mu bwiza. Abasirikare bari inyuma bari gutwara abantu, abarundi batanga information, baziha Wazalendo na FRDC na FDLR, baraza bategu igico. Nibo bwa mbere abarundi bari bishe, bari badukozemo. Kuva icyo gihe rero ntabwo tubyibagirwa, ntabwo umusirikare w'umurundi azarasa isasu ngo M23 ireke kurisubiza, kandi irisubiza nabi. Mwarabibonye, amafoto mwarayabonye. Claude harwanditse ati Ndayishimiye wenye n'ubwiwe yari yivugiye ko ari umujanja, ko ari umuswahili. Urumva nyene ivyo yabakinye n'ubujanja, kandi nyene yagize ubwiwe nyene uko yavyivugiye. Yaravuze ati je burya umuntu ndamukina ngo jeu de dame, ngo jeu d'échec, ngo ndakureka ngo kacu nsanga muri salo. Yaravyivugiye, dare bivuze ko ijya gihe nyene ariko arabahemukira. Yarabivuze. Twe twari twagerageje, mwarabonye Afande Julien Mahano abashyikiriza ibice byabo bose hariya, tubereka ko tunavuga ururimi rumwe kubera ko turumvikana. N'ubu turimo turavuga kuri space, muri kuvuga Ikirundi kandi tukumvikana. Urumva twabafataga nk'abavandimwe, tuvuga ati aba bavandimwe bo bazi n'ibibazo byacu maybe kurusha abandi, kurusha Abanyasudani y'Epfo, kurusha Abaganda, kurusha Abanyakenya, kurusha iki byose. Yaraduhemukiye cyane, yaraduhemukiye. Ubwo bafite uyu munsi rya jambo yavuze ejo imbere y'abadiplomate, nabugire kuko niyongera sinzi uko nabivuga, ariko arabizi, yarabibonye. Yaratwiciye, ntabwo twibagirwa, gusa twamusaba ko yarekeraho akaba umushinga ntaye nk'uko Pacifique yabivuze. Abarundi n'abantu b'abashinga ntaye dukunda kandi twubaha, ntabwo bagomba kuyoborwa n'umuntu mu bintu by'amafaranga, just amadolari, bigatuma wica abavandimwe bawe cyangwa ukabahemukira. Ibyo ntabwo bikwiye, ni ibintu bibi, yakwiye kubireka.
hano turi iwacu, Nord Kivu turi iwacu, twaramwirukanye, ubu nta kibazo dufitanye nawe hano. Abana b'abanyamurenge bari aho hepfo muri Sud Kivu barinzwe n'amakanika, nibo bashoboye kuba bafite ikibazo uyu munsi, ariko nabo baragikemura, ntabwo azaba akanga cyane, azarasa agire iki, ariko baramwiteguye rwose, ntihagire umuntu uhungabana. Birahari ariko ntihagire uhungabana rwose. Urakoze kunyunganira muri sande. Rero niho nariko ndaja nerekana ibi bintu yakoze, haba guhemukira mwebwe na twebwe nk'abarundi yaraduhemukiye ku rugero rukomeye cyane, kuko iryo teka ry'umushinga ntahe mu mutima w'umurundi azi umushinga ntahe icyo ari cyo, ibintu yadukoreye ibintu bitagira izina. Umushinga ntahe bawutse gukora ibintu nk'ivyo, bamushyize hagati y'abantu akaca akora ibintu nk'ivyo. Sinzi ingene ba sokuru bahana ukoze ibintu nk'ivyo, ariko ni ibintu birengeye ubwenge. Biragora ingene tubishira mu mutwe w'iwacu ko umuntu bamugize umushinga ntakora ibintu nk'ivyo. Hanyuma ku rundi ruhande, ayo mafaranga avuga ko yonakura no muri Kongo, umva byitwa ngo yagiye kurondera y'amafaranga ngo yobara ayo gufasha igihugu. Sinavyo, kuko amafaranga yaba ayo bahora bakura muri Somalia ubu bariko baravuye muri Somalia, ubu barayatakaje, yiyumviriye ko aca yakura muri Kongo. Ayo mafaranga ntiyigera aja muri budget y'u Burundi, ntiyigera ajamwo mu mafaranga leta y'u Burundi ikoresha, ntiyigera naja mu mafaranga igisirikare cy'u Burundi gikoresha. Ni igisirikare gikenye. Somalia yamaze imyaka 17 ntibigeze bagura ibigwanisho ngo bateze imbere igisirikare cyabo. Uyu munsi naho urumva yagiye muri Kongo, izo za rubaya zose ayo mafaranga yovuyeyo, yobaye amafaranga Ndayishimiye, ntabwo yobaye amafaranga y'igihugu, kuko n'ubu ayahembwa ku basirikare ntabwo aba ay'abasirikare cyangwa y'igihugu, n'amafaranga yiwe. Nigeze gucishamwo ko mu ntango yararonka ayo mafaranga akaca abaterera amadolari 50. Hanyuma yumvise turiko turabishira habona, yumva turiko turavuga gose iyo kontra yabe na Tshisekedi. Muri 2024 abwira abasoda ko azobaha amadolari 350, ariko naho nyene ayo bayumva ku matwi, kuko bayabaha mu marundi ku makonte mu Burundi. Amadolari 350 bakayahindura ibihumbi 900 by'amarundi, mu gihe uyu munsi idolari ry'abanyamerika rivunjwa hafi ibihumbi 8 by'amarundi. Ni ukuvuga amadolari 350 ahakwa kungana ni miliyoni 2.5 z'amarundi, ariko abasirikare bagiye kubashyirira ku makonte babashyirira ko ibihumbi 900. Bivuga ko no muri ayo yemera ngo arabahaye mu mafaranga batazi Tshisekedi aba yarishe, nayo aragaruka agasubira akayiba, nayo nyine akayabaka, bagasanga baronse munsi y'igice yayo babwiwe ko bagiye guhabwa. Rero ni ibintu birengeje, n'ubusuma burengeye ubwenge bwacu, ataho bihuriye ni neza y'igihugu. Turiko duhemukirwa nk'abarundi ku rugero rutagira uko rungana. Atwiciye abacu, atwatsa iteka twogize mu bantu, yongeye abikoresha nk'ubusuma bwiwe. Noneho bihakwa no kudukwegera ubwicanyi bundi bukomeye mu gihugu turavye mvuga, ariko arakoresha ngo turatinya ko ni ikibazo gikomeye. Nje nabonye amakuru ya kuva Mushaki kugira za Rubaye, iyo ngiyo ahantu abarundi bari za Minova, mu tubare ahantu banywera inzoga, abarundi baraje kubera, urumva nicyo gisoda cyari gihari gikomeye. Abaturage bafite utubare, bafite amarestaurant, bafite business, bose bafitiwe amadeni. Uyu munsi abasirikare b'abarundi bagiye batabishyuye kandi bahembwa, bitwa ko bahembwa, bose barirutse bagenda batishyuye. Ntabwo nibaza ko bari bafite umutima wo kwambura abaturage, ariko nta mafaranga bafite, bameze nka vraiment. Ni ikintu kibabaje kubona abarundi basuzugurwa kugira hariya, ko abaturage bavuga ati ibaze ko na FARDC izwi kwa gupiya no kwambura abantu, ariko iyo bagiye mu kabare barishyura. Ariko abarundi ba majorite y'amadeni abaturage bafite hano ni abasirikare b'abarundi bagiye batishyuye, kandi bitwa ngo barahembwa. Amafaranga yabo ajya hehe rero? Kuko nta kintu baba bafite. Amazi, ibyo kurya, ibyo bakoresha byose, amayinite, kugira naho biba amayinite, ni ukuvuga amamega uko tubyita hano yo gushyira muri telefone,
barayambura bakasaba umuturage bakagenda batamwishyuye. Ibyo ndi kukubwira ngo ni ikibazo mwahuye nacyo Barundi inshuti zanjye, ariko mubwire perezida wanyu, mumubwire ati iyi ntambara ntabwo ikwiye. Dukwiye kuganira nk'abaturage, dukwiye kuganira nk'abantu b'inshuti, abaturanyi n'abavandimwe, ibi bintu bigashira, kubera ko nibitagenda gutyo tuzarwana. Kandi ni ukuri nta muntu urwanira la survie, kubaho. Yego Claude, ushaka kwijambo, vous avez interrompu Pacifique à 2 reprises, mumureke ashikirize iciyumviro hanyuma dushikira abandi. Merci. Mu bisanzwe sinovuga ngo yanantwaye umwanya munini, hamwe ya compresse kandi navyo byari byiza. Navuze nti ibintu yavuze ndasavye abashobora bose gufasha kubikwiragiza, ko bofasha ku buryo abarundi bamenya neza ibintu Ndayishimiye yakoreye muri Kongo, kuko ntavyo bazi. Iyo bariko barambaza ndumva neza ko bino bintu atavyo bazi. Ni ikintu gikomeye yakoze, bivuze mu rurimi abarundi baheza bakumva. Ikindi Gilbert yambajije ati bafise ibitigiri byabo bahaguye canke abafashwe. Nta gushika ubu nta ibitigiri ntibizwi neza, kuko no mu gisoda bo nyene ntibatomora ngo umuntu amenye. Nabo nyene bomenga ntibazi ibitigiri by'ababo batakaje muri Kongo, bisa nuko bitazwi neza. Hari ivyo biziga bimaze kuboneka, navyo nyene wumva ko bibitse mu mafrigo, baza baratoranura akavuga ati muri ino ndwi tuzohamagara imiryango ingana gutya ije guhamba. Bakagerageza, hari nk'umusirikare umuryango uva mu Cankuzo ucuhura n'uwuva Imwaro, ukacuhura no uwo munsi haba ari nk'uw'Imwaro, uwo munsi bakazana uwo mu Cankuzo, bakazana uwo mu Cibitoke, kugira ngo haze imiryango itazinanye, ntibaze babone ko bariko bahambira rimwe abasoda benshi. Bukeye bakaca baraba nk'uwuva i Bururi, uwuva i Karusi, uva mu Kirundo, bakahambwa uwo munsi gutyo. Rero ubu bamaze indwi zibiri bahamba, n'ubu ntibaraheza, n'ubu barabandanya guhamba. Bakagenda imiryango imwe barayemereye ko ibiziga babifise. Abanyarwanda tuvuze ibiziga sinzi ko batwumva mu Kinyarwanda, kuko ikiziga ntabwo gisigura umubiri w'umuntu yapfuye, ariko mu Kirundi bisigura umubiri w'uwapfuye. Ni imirambo, bavuga imirambo. ni imirambo, ni ukuvuga ivyo biziga ariyo mirambo birunze ahantu mu ikambi bita benshi batazira Guantanamo canke Deseya Passive, hari i Bujumbura hafi y'ikibuga c'indege. Babibitse muri frigo, bakaza baratoranura buri munsi. N'ibintu biteye isoni, aho ibindi bihugu bisezera abasirikare, aho ibindi bihugu bibunamira, aho igihugu cyose kibwirwa abapfuye uko bangana, igihugu kikavuga kiti dusezera abantu batwitangiye. Iwacu umengana abantu badushisha, umengana abantu batumaramaje, umengana ibintu biteye isoni. Umusirikare yarungitswe n'igihugu ahantu kugwana, ahambwa anyegejwe n'imiryango n'abakiriyemwo. Ubwo neva ntanyegeza abapfuye, kubera twumvise ngo hariho assurance Tshisekedi amuri ku musoda umwe yapfuye, hama akaba ashaka kuyirira kugira ngo yemeza ko bara. Nico n'ikindi kibazo kindi, yego nico n'ikindi kibazo gikomeye. Igihe dutanguye gusemerera gose tukavuga tuti none bano basirikare bapfa gutya, wabahaye ikindi gihugu, ico gihugu kizoriha iki imiryango yabo? Yarumvise tubivuze, yari kimutera ubwoba, aha wumva anagira ubwoba. Iyo twabivuze abasirikare baravyumviriza bakavyakira, akaza yumva ico kiganiro gisigaye kiri mu basirikare nyene, akaca atangura kujugumira. Rero igihe hari ikiganiro nigeze gukorana n'abanyagihugu, ndabishimiye ko gose ivyo bintu, baca baratangura guha amafaranga bake. Icabonetse nuko bibamwo akarenganyo gakomeye, ugasanga hariho nk'umuryango waronse w'umusirikare, ugasanga uwundi muryango ntiwaronse, canke niyo babahaye ntibabahe amafaranga angana, kubera ko baba batazi nyene ayo Tshisekedi ariha uko atanga ku musirikare yapfuye. No kubakomereka nico kimwe, hariho bamwe bahabwa amafaranga n'abatayaronka, n'abaronka make cyane. Urumva ni ibintu biri mu busuma nyene butagira uko bungana. Iyaba byashigwa ku mugaragaro nk'uko bivuze Reynold,
byaba byashyirwa ku mugaragaro wumva ho cyamenyekana amafaranga ateza gusohoka, imiryango yose iteza kuronka, kandi n'imiryango isangiye ikibazo ikamenyana ikaja hamwe ikabariza hamwe. Mugabo urumva ubu bahamagara umuntu w'icendajuru ukwiwe akaza, bukeye bakazana uwo mu Kirundo ukwiwe, ntibazokwigira baja hamwe, ntibazokwigira bavugana ikibazo bafise, ntibazokwigira banamenya ingene umwe yafashijwe n'ingene uwundi yafashijwe canke atafashijwe. Ico naco nyene kirimwo mu bituma yigenza gutyo. Byose birimwo ubusuma. Intumbero ni ubusuma, ni ukunyegeza ko hapfuye abasirikare benshi, ni ukubuza ko abarundi bamenya ko ibara ririko riragwa muri Kongo. Nivyo ariko arakora, uravye ariko arakorera abasirikare.